mu ngoro y'Imana. None rero hageze akanya kaho twumva ijambo ry'Imana, arizo njyazo uyu munsi Imana yaduteguriye tugereka kuri ayo majambo y'Imana ava mu ndirimbo tumaze kumva. Twari kugarukiriza ngaho kuko ivy'Imana yavuze muri izo ndirimbo ni vyinshi, ariko twari kugarukirizaho, ariko kuko urutonde ariko rumeze dutegerezwa kujya rero umutsima w'ijambo ry'Imana tugasangira ijambo ry'Imana. Imana yaduteguriye, Imana yacu nishimwe, Imana yacu nishimwe. Dusome rero amajambo y'Imana hano mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu gice c'13. Abariho turaba ijambo ry'Imana. Mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu gice c'13, dusome duhereye ku murongo wa 6 turashikana no kuri uyu murongo w'9. Havuga ngo umusukoni w'ingumba, kandi abacira uwundi mugani ati, habaye umuntu yari afise igiti c'umusukoni catewe mu murima wiwe w'imizabibu, akironderako ivyamwa arabibura. Abwira umukozi w'uwo murima w'imizabibu ati, raba, ubu haheze imyaka 3 nza kurondera ivyamwa kuri iki giti c'umusukoni sindazibone. Nuwuce, ni kuki umara uburyohe bw'aha hantu kubusa? Nawe aramwishura ati, ehe databuja, kireke uwo mwaka nawo, ndacorohereze ndagitabirire, hanyuma nicama isukoni bizoba ari vyiza, ariko nikitama uzogica. Imana idufashe, Imana idufashe. Aha twamaze gusenga Imana, pastori yamaze dusengera, tubandanye ijambo ry'Imana. Aha dusomwe amajambo y'Imana yavuzwe na Yesu Kristo. Hanyuma rero Luka nawe tubona ko Luka nawe yayanditse, kandi Luka yari umwigishwa wa Yesu, yakunda Yesu, kandi yari yagendanye n'intumwa za Yesu n'abigishwa ba Yesu, kandi yari umunyabwenge. Tubona ko yari umuganga, abize baca bumva ico yarari naho yarageze. Hanyuma rero kandi kubera yari afise ubwo bwenge, akongera akamenya n'Imana, abigishwa baramukunda rero bigendana nabo. Ahava rero akora ibikorwa vyiza vyo kuvuga ivyo yabonanye Yesu canke ivyo yumvanye abari baragendanye na Yesu. Aha tubona rero ingene cane Luka yibanze ku vyabereye i Galilaya ni Yerusalemu. Hari ibikorwa Yesu bitari bike yakorereye i Galilaya, hari n'ibindi kandi yakoreye Yerusalemu. Luka rero yarabibonye arabivugako, kandi arongera aravyandika. Abahinga basigura ijambo ry'Imana bavuga ko ni mu kwandika ivyakozwe n'intumwa yafashije mu kwandika ivyo intumwa zariko zirakora, kuko yagendanye nazo. Haleluya, haleluya. Hano rero tubona ijambo ry'Imana nza kuvuga nukwamira ivyamwa Yesu. Wa munsi twari kumwe hano za tariki 8 twavuganye amajambo y'Imana yo kuremesha, ingene Yuda yaremesheje bene se bene data bari basabagiye
inyuma y'uko Yesu aduga mu bwami bwo mu ijuru, kuko abakristo bagira amarushwa kandi bakagira ingorane. Hanyuma rero ababwira yuko bakwiye rero kurema, bakarema mu mutima, ariko bakumva ko bafise imbabazi, bakamenya yuko imbabazi z'Imana zikiriho, bakamenya kandi yuko amahoro y'Imana ariho kandi agashigikirwa n'urukundo rw'Imana. Umwami wacu nahabwe icubahiro, umwami wacu nahabwe icubahiro. Aha rero naho nagomba ngo tuvugana aya majambo y'Imana avuga kwamira Yesu ivyamwa. Aha nagomba ngo mvuge yuko tuvugana kuri aya majambo ane tubona hano. Aha tubonaho umuntu, uyu muntu tubona rero turabona ko yari umuntu kandi ameze neza, mwiza, umwizigirwa. Hanyuma rero duca tubona rero ikindi kintu tubona hano, duca tubona n'umuzabibu canke umusukoni. Hanyuma rero duca tubibona hano. Hanyuma rero duca tubona n'amashami, amashami yawo. Hanyuma rero duca tubona n'umukozi, umukozi. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Hano rero turabibona neza. Ingo Yosu unsomere, ngusome gatoya Yosu. Yosu hariya n'umunyeshuri wacu w'ishuri rya Bibiliya. Soma ngaha ku murongo wa mbere. Nibaguhe mikoro. None kajya ka mikoro ntikavuga, nawe ntibakwime mikoro ntaco baye. Yesu adufashe. Soma ku murongo wa 6. Luka 13 ku murongo wa 6. Umusukoni w'ingumba. Umusukoni w'ingumba. Kandi abacira uyu mugani ati. Kandi abacira uyu mugani ati. Habaye umuntu yari afise umusukoni. Kabaye umuntu yari afise umusukoni. Watewe mu ruzabibu rwiwe. Watewe mu ruzabibu rwiwe. Araza arawurondera kw'isukoni arazibura. Araza urondera kw'isukoni arazibura. Abwira umukozi w'uruzabibu. Abwira umukozi w'uruzabibu. Atiraba. Atiraba. None ni imyaka 3 nza kurondera insukoni kuri uyu musukoni. Ni imyaka 3 iheze nza kurondera umuzabibu kuri izi sukoni. Sinzibone. Sinzibone. Uwuce. Uwuce. Ugasaririki aha hantu. Ugasaririka aha hantu. Nawe aramwishura. Nawe aramwishura. Atenda mugenzi. Atenda mugenzi. Ureke uyu mwaka nawo. Ureke uyu mwaka nawo. Ndaworohereze. Ndaworohereze. Ndawutabirire. Ndawutabirire. Hanyuma ni wa misukoni. Hanyuma ni wa misukoni. Bizoba ari vyiza. Bizoba ari vyiza. Ariko nutama. Yamara nutama. Uzowuca. Uzowuca. Imana nidufashe. Imana nidufashe. Imana nidufashe. Subira hariya ndaguhamagara Yosu. Haleluya. Hano rero Yesu ngo yari kavuga uyu mugani, kuko Yesu yakunda kwigishiriza mu migani. Mu kwigishiriza mu migani yagomba ngo abantu batahure, kuko Yesu yigisha abayuda bari bazi ivyagezwe, bari bazi amabwirizwa, bari baravyumvise, hari aho babyirengagiza babibona. Kugira rero ngutahuze umuntu yirengagiza ibintu abibona kandi abizi, ucisha mu migani kugira ngo amara akanya ariko yiyumvira ico wagomvye kuvuga. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Kugira ngo utahuze umuntu atahure ico uri kuravuga, kuko atagomba gutahura, yigira umuhinga canke umunyabwenge, ucisha mu majambo afobetse kugira ngo amara umwanya yiyumvira ingene aza kubifobora kugira ngo abitahure. Haleluya. Arabwira ati habaye umuntu abacira umugani ati habaye umuntu yari afise igiti c'umusukoni catewe mu murima wiwe w'imizabibu.
akirondera ku isukoni, akirondera ku ivyamwa arabibura. Ati habaye umuntu yari afise igiti ciwe c'umusukoni catewe mu mirima yiwe y'umuzabibu, araza akirondera ku ivyamwa arabibura. Hariya muri iriya Bibiliya ya kera havuga ngo akirondera ku isukoni, akirondera ku ivyamwa arabibura. Araza umwaka wa mbere araraba ivyamwa, aritegereza araraba ivyamwa arabihebura. Araza umwaka ugira kabiri aritegereza araraba ivyamwa arabihebura. Araza umwaka ugira gatatu aritegereza araraba ivyamwa arabihebura. Aca arababara. Kubera iki yababaye? Kuko yarakunda ivyamwa. Ivyamwa ni vyiza. Haleluya. Ivyamwa ni vyiza. Abahinga urabona mwebwe muri mu gisagara, abahinga bavuga ngo iyo umuntu arya indya akarenza ku ivyamwa araramba. Umugabo ngo araramba. Hajya iyo muroye gusuma mwabagabo mwe kandi muhora mubigira, ukibuka ugashira ku ivyamwa. Tugorore uko kimana yacu. Haleluya. Haleluya. Umugore wawe ni wazuramusumira, ukamusumira gafu, ukamusumira akibigori kandi nzoba ndambara, ukamusumira agasheri, ugacushira ku ivyamwa ngo azoramba yongegwe kwiyindi myaka nka 15 canke nka 20 canke nka 10, kuko wamuhaye utwamwa. Haleluya. Haleluya. Abana bawe ni wazurabasumira umuceri, ukabaha n'ubugari, ukabaha n'ibijumbu, ukabaha n'umwumbati, ugakubita ku buswage, yamara wibuke gukubita ku ivyamwa bazoramba kandi ngo bagire ubwenge bwinshi. Kuko baragiki? Kuko baragiki? Tugorore uko kibana yacu. Haleluya. Haleluya. Nawe wa mugore we ukagenda gusuma, umugabo wawe yaguhaye amahera ati genda usume Mariana, genda usume Baranadeta, uze gusuma indya, uze wibuke ushire ku twama tw'umugabo wawe. Yesu nashimwe. Hari abagabo birengagiza kanka kurya ivyamwa, ariko uzoza uramubara ati yoha renza kwa kamwa. Haleluya. Umugabo wawe niyo mara niyajinja akarya ryarobe ryiza rya mwoto, agashira ko ryarobe ry'ubw'ibigori, agashira ko ryarobe ry'ubw'ingano, agashira ko bya bindi agacarenza kwa kamwa. Yego pe ngo amara imyaka arongerwa ku yindi myaka nka 10 canke irenga kuri ya yindi yari kumara. Oh, umwami wacu nashimwe. Umwami wacu nashimwe. Oh, ukibuka hajya mu byusuma byose, mu byutegura, ugategurira umugore wawe utwamwa, ugategurira umugabo wawe utwamwa, ukamuhamagara teyoha raba gashashi. Hama rero yitegereze akabonamwa agacungwe, akabonamwa mandarina, akabonamwa agahwi, akabonamwa utuntu, akabonamwa udukaroti, akabonamwa utundi tuntu, acaryoherwa. Abana bitegereje bakabonamwa udukaroti, bakabonamwa utuntu, bakadutora bakaduhekenya, bazoca babona bakabonamwa agatunda, bagaca bagatora bakakonkera, uzoza ubona umwana abona. Hanyuma rero agiye hariya kwishura acamenya gose, agira ubwenge. Oh, Yesu ni muzima. Haleluya. Umugabo yabuze utwamwa hari aho bitagenda neza. Bavuga ngo abantu bagwara n'amaso ngo babura ivyamwa, niko abahinga bahora bavuga. Jewe ntavyo nzi cyane, mugabo bavuga ngo ababaha abantu bagwara amaso gose ngo babura utwamwa. Hanyuma rero aha ngo abagore uhura bagwaye amaso bakagwara cyane, babura utwamwa, baronka ivyamwa bike.
aha abana bagwara amaso cyane, bakagwara amaso, babura utwama, inkere ntizikiboneka, amufe ntakiboneka, intumbaswa aribwo buperi ntibikiboneka, ivyamwa ntibikiboneka, ariko jewe nabiriye, urabona n'ubu ndahwihwisa ngasoma, none ntimwayumvise ko nasomye. Tugorore uko Imana yacu. Hanyuma rero mu tuntu nkunda, ndakunda ivyamwa. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Yesu rero caraza, Yesu nawe ngo yarakunda ivyamwa, yarakunda abantu bama, igihe yaza kuri wa musukoni, kuri wa muzabibu, aca urondera ku ivyamwa, aca arabibura, aca arabibura, aca aravuga ati mbe niki naje kurondera ivyamwa, nkaza kurondera ivyamwa, kuri uyu muzabibu, nkaza kuwurondera ku isukoni, nkaza kuwurondera ku ivyamwa, nkabibura, nkarondera ivyamwa mu mwaka wa mbere, mu mwaka wa kabiri, mu mwaka wa gatatu, nkabibura, aca arababara. Yesu adufashe, Yesu adufashe, Yesu adufashe. Umugore wawe akunda gusavura, uzosuma inyama, usume n'umuceri, hama rero uzoshushirako ivyamwa, ushireko kamandaza canke kantozwa gati, ucushirako n'amatunda, ucushirako n'ibintu twama twose, ari umuruyishashi, uzoza ubona atangura gutwenga ati hanto. Haleluya, haleluya. Yesu rero acabwira ngo mbega niki gituma naja kurondera nkabura, vyagenze gute? Aca araza abwira umukozi ati wa mukozi, wa mukozi, nuwuce, niki gituma wagasariye aha hantu ukahamara uburyohe bwaheze, kandi uburyohe bw'aha hantu ubumariye ubusa, uburyohe bw'aha hantu buraheze kandi buhereye ubusa. Umukozi ariyumvira ati databuja, banzureke, banzureke ndawutabirire, banzureke ndawubagarire, banzureke ndawubagarire, banzureke ndaworohereze, banzureke ndaworohereze, maze ninaworohereza rero uzoca wama, kandi niwama bizoba ari vyiza, ariko nutama naho uzowuca. Umukozi yavuze neza. Iwacu hariya mu Rwizingwe twari dufise ibiti bibiri, tukagira igiti c'umwembe, tukagira n'igiti c'ivoka. Ivyo biti birakura, nkagenda nkaraba ku mwembe nkawubura, nkabaza ati mbega niki gituma iki giti kitazana umwembe? Ngo nuko ari mu mugamba. Nti none camereye iki? Ngo catewe na Mutama, ngo Mutama yari yagikuye mu bazungu kubaswedwa mu Kanyosha, ngo none nticama, ngo ni mu mugamba. Nkabona ivoka, nkabona ryaragasaye ntiryama, mbega ko iri voka ritama, nkarondera ko ivoka nkabura, mbega ko ritama, byagenze gute? Hamundi musi mbaza abagoronome, abakirisu b'abagoronome, ntimwe abagoronome mwe, mwebwe mwarize muraza ubwenge, mbarira igituma rijya voka ujya mwembe utama, mbarira igituma rijya voka ritama. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Hanyuma hariho umugoronome wa komine, uwo mugoronome wa komine ntiyari umurundi, yari umukonkomani, yari yaje aja gukora akazi muri ari umukonkomani. Hama rero kandi yari kumwe n'abandi mugabo b'abarundi.
hama rero barakorana bati ngo ibi tugerageze turabe ingene coyama. Baca barambarira tubwira abakristo bazozana ivyatsi bazane n'amasuka. Baca barazana ivyatsi bashiraho hantu impande y'uwo mwembe, bazana ivyatsi bashira impande y'uwo mucungwe, y'iryo voka, baraharura ivyatsi begeranirizako baruzuza. Ngo haye ku mutasuro ndabona umwembe urashuritse. Yesu adufashe. Ngo haye ku mutasuro ndabona ivoka rirashuritse. Yesu adufashe. Uwo mwembe urama wahereye mu mizi urasuka. Kubera iki? Bawutabiriye. Kubera iki? Baworohereje. Abagore bagasha bagenda n'abana munsi ya nyamwembe barindira ko imyembe ikoroka banyiganza. Bakajya hajya ndiko ndavuga ubutumwa nkabona abantu basohoka niko basohoka. Hajya umuntu asohoka ndiko ndavuga ubutumwa sindamushima kuko abari karaca hejuru y'injya. Urabona hajya twebwe ko batureze bavuga bati sukabona ari karagirobe. Mwabana mwe mukicara kandi mukicara neza, ukicara wacinzi itako, ukamenya kwicara ucinzi itako. Hari abana baba bamenyeye kwicara bashingamije. Yesu uri kumbe imbere ya ukicara ucinzi itako uti aha jewe ndazi kwicara nshinzi itako nkagira gutya kuko nabimenyere. Ndashobora kwicara ngize gutya nkagira gutya nkicara. Yesu adufashe. Umwana rero ndamubwira ati wewe mwana nje ubona tungana ndashobora kwicara nshinze amaguru nawe ukicara ushinze amaguru. Hanyuma rero nkabona basohoka hanje bakagenda baroye kuraba imyembe yamye yakorotse. Bagasha bambara bati mutama wacu abana bacu baragomba imyembe, tugomba abana bajya imyembe. Bagasha baryoherwa, bagasha batangura gushima Imana. Umwami wacu nashimwe. Abandi bagasohoka kuraba amavoka y'umuyaga wavutse kuku ibivoka bigasha bikoragurika. Bagasha basimba bakajya bakonkera. Nkabona abakristo barabaye neza. Twazi turavuga tuti yemwe abagoronome baraho ubu ni beza batumye umwembe wacu wama, batumye ivoka ryacu ryama. Tugororere ko Imana yaje. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbega uwo muntu ninde? Ngomba ngo ntere nje imbere dukomeze tuzi imbere dukuke gatoya. Mbega ivyo nibiki? Mbega uwo muntu ninde? Mbega uwo muntu ninde? Ninde agomba yuko twama? Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice c'15 turabeho ijambo ry'Imana. Ingo rero Yosuwa ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 15. Soma aho nyene turabe uwo muntu, turabe wa muntu rero nyene umurima. Ku murongo wa mbere umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo. Umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo. Jewe ndi umuzabibu w'ukuri. Uwo rero ni Yesu ariko arabivuga. Ni Yesu, uwo ni Yesu. Jewe ndi umuzabibu w'ukuri. Kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama. Twebwe turamashami rero. Yesu niwe mutumba, niwe muzabibu. Twebwe rero natwe turamashami. Arikuraho. Ishami ryose ritama rikuraho. Kandi ryama ryose ararituturira. Ngo rirushirize kwama. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa. Kubw'ijambo nababwiye.
nimugume muri jewe nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe nanje gume muri mwebwe nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo nk'uko ishami ritabibasha kwama ubwaryo litagumye mu muzabibu niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe mutagumye muri jewe. Ku murongo wa 5 Yosuwa ni jewe muzabibu namwe muri amashami uguma muri jewe nanje nkaguma muri we uwo niwe yama cane gezaho Yosu wagomba soma naho hepfo wagira uhasome aho kuri 6. uwo niwe yama cane kuko ataco mubasha gukora mutamfise yicarire Yosu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu niwe muzabibu natwe turamashami. Hanyuma rero abakozi ni jewe na pasitori turabakozi. Abakozi n'aba badiyakoni, abakozi n'aba bavuga butumwa, abakozi ni babandi hariya. Erega twebwe dufise igikorwa cyo kubagarira, dufise igikorwa cyo korohereza, dufise igikorwa cyo gutabirira. Haleluya, 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 haleluya. Amashami arakenereye gutabirirwa. Haraho yananukirwa, intabiri kabura, uburyohe bukabura, umururazi wisukaza. Birakeneye yuko dutabirira y'amashami akaronka ibyo yonka. Birakeneye yuko dutabirira Yesu akavomerera. Abagore hariya ejo bararirimbye kandi n'uyu munsi yakorari yaje hajya baririmbye. Ngwewe giti c'umuzabibu vomerera amashami yawe. Ewe giti c'umuzabibu vomerera amashami yawe. Ewe giti c'umuzabibu vomerera amashami yawe. Twamira ivyamwa Yesu, twamira ivyamwa Yesu, twamira ivyamwa Yesu, twamira ivyamwa Yesu. Twamira imbuto Yesu, twamira imbuto Yesu, twamira imbuto Yesu, twamira imbuto Yesu. Twamira imbuto Yesu, twamira imbuto Yesu. Tugororera Imana ikibiganza. Haleluya, haleluya, haleluya. Twame bene data, twame. Yesu araza akaza akaraba mu mwaka wa mbere ingene wamye agasanga ntiwamye. Yesu araza mu mwaka ugira kabiri agasanga ntiwamye. Yesu araza mu ugira gatatu agasanga ntiwamye. Arababara, arababara, arababara. Yesu arababara. Yesu arababara. Aho rero basha arababara. Yesu arababara. Iyo usubiye inyuma ukamukora mu nkovu ukongera kumubamba. Yesu arababara.
twongezemo akariro rwose. Aho. Yesu arababara iyo aje kuraba agahura ntiwatanze ikigira 10 yari akeneye ivyamwa vyawe vy'ikigira 10. Yesu arababara iyo aje kuraba agasanga ntiwatanze inyubako yari akeneye vya vyamwa vyawe vy'inyubako. Yesu arababara iyo aje kuraba agasanga ntiwatanze amashikanwa. Yesu arababara iyo aje kuraba agasanga muri yakaye hageragendura agasanga haruko. Yesu nadufashe. Arababara, Yesu arababara. Yesu agomba kugira urukundo nka kwa kundi, agomba ko wihangana. Arababara iyo aje kuraba agasanga uri kuratukana. Arababara iyo aje kuraba agasanga uri kurasakuranya. Arababara iyo aje kukuraba agasanga umenga wagombye gusubira kuraguza, wagombye gusubira ku mupfumu. Arababara iyo aje kuraba agasanga wagombye gusubira kwa Rugeramigabo. Ari iwacu hariho umuntu yitwa Rugeramigabo agatutumura. Hanyuma rero akabwira abakristo uti yemwe murasenga, mu gusenga rero muhumirize, mugasenga mubona muca mumbona jewe Rugeramigabo. Ati mwaba Kristo mwe. Arababara iyo usubiye inyuma ugasubira kuraguza, ugasubira kubandwa, ugasubira gusambana, ugasubira kwiba. Vya vyamwa wari ufise akabihebura. Arababara, Yesu arababara. Arababara Yesu iyo abantu utatisonzesha. Arababara Yesu wari ufise ivyamwa vyo gusenga, wari ufise ivyamwa vyo kwisonzesha, wari ufise ivyamwa vyo gutanga, wari ufise ivyamwa vyo gukora, wari ufise ivyamwa vyo kuvuga ubutumwa. Wagenda urashinga intahe ukazanira abantu pastori. None ubu usigaye ugenda unyegendera ukora ivyaha. Arababara, Yesu arababara. Iyo yabonye usambanye akabana abantu basubiye gusambana bameze nk'isodomu n'igomora, babandi twari twizeye, babandi barabakizwa, babandi barabakristo, bamwe badufasha gushinga intahe bagasubira gusambana, bagasubira gukora ibibi. Yesu akaraba ivyamwa agahebura. Arababara, Yesu arababara. Dusome muri Matayo. Ingozojwe Yosu ingosha ingo waje egosha guma tuharondere aho ego Matayo 3:7. Matayo 3:7. Soma Yosu, Matayo 3:7. Namwebwe mwese nimusome. Dusome mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Abonye benshi mu bafarisayo. No mu basadukayo. Bazanywe no kugira ngo ababatize. Arababaza ati mwabana b'inzoka mwe. Ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza?
nuko mwami imbuto zikwiranye n'ukwihana. Nuko rero mwami ivyamwa bikwiranye n'ukwihana. Shishikara. Mwoye kwiyumvira mu mitima. Mwoye kwiyumvira mu mitima. Muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Niwe sogokuruza. Niwe sogokuruza. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyakuramwo abana ba Aburahamu. Ndababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyakuramwo abana ba Aburahamu. Ariko incabiti igendekerejwe ku bitsina vy'ibiti. Ariko incabiti irabaza gutumberezwa ku bitsina vy'ibiti. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa. Nuko rero igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa. Kigatererwa mu muriro. Kigatererwa mu muriro. Nukuri jeho ndababatiriza mu mazi ngo ndababatiriza mu mazi ngo mwihane. Ngo mwihane. Ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi. Andusha ubushobozi. Ntibibereye nuko mutwaza inkweto. Ntibimbereye nuko mutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe. Kandi azokubura imbuga yiwe neza. Kandi azokubura imbuga yiwe neza. Yimburira ingano ziwe mu kigega. Yimburira ingano ziwe mu kigega. Maze umuguruka uturire mu muriro utazima. Maze umuguruka uturire mu muriro utazima. Imana niguhezagire. Iyicarire yose. Uyu ni Yohana yariko aravuga. Avuga ijambo ry'Imana yigisha abantu abatiza. Abanya benshi bo mu bafarisayo arabaza ati mwabana b'inzoka mwe ninde yababuriye ngo muhungu burake buzoza? Ega twebwe bariko bari hano uyu munsi turiko turahunga burake buzoza. Arabwira ati rero nuko rero nimwihane hanyuma mwami ivyamwa. Mwami imbuto zikwiranye n'ukwihana. Mwami ivyamwa vyerekana ko mwakijijwe koko. Niko Bibiliya nshasha hano ivuga. Ni mwami ivyamwa vyerekana ko mwakijijwe koko. Ntimwiyumvira ngo dufise Aburahamu. Kuko aya mabuye Imana ishobora kuyahinduramwo abana ba Aburahamu. Niwiyumvira ngo nakijijwe kera kuri Parumeshi. Ngo wiyumvira ngo nakijijwe kera kuri Andersoni. Ngo wiyumvira ngo nakijijwe kera hariya kuri Rameke ngo sincihana. Oya ntiturashika aho Satani adashobora gushikana karenge. Ntiturashika aho Satani adatera ibuye. Oya. Oya. Mw'izina rya Yesu. Garuka. Wihane. Garuka urabe. Wisuzume. Aho tumaze kuhashika. Noca nguma muhira. Nawe woca uguma muhira. Reka kuvuga ngo nabatirizwe kera. Ugasanga umuntu agira ngo nabatirizwe kera. Ngo hahandi kera muri 50 na ngo kuva kinama igitangura. Yesu nadufashe. Yesu nadufashe. Oya ye! Imana iracagukeneye. Imana irakurondera. Yesu avuga ngo nuko rero incabiti iramaze gutumberezwa ku giti. Nukuvuga ngo Yesu ari mukuza. Yesu agira agaruke. Niwe afise incabiti iramaze gutumberezwa ku biti. Incabiti n'umuhero. Nuko rero umuntu igiti cyose kitama ivyiza kiracibwa, kigaturirwa, kigatererwa mu muriro, kigasha. Mbega bigombye kuvuga iki? Umuntu atama bene data, atama ivyiza, atama ibikorwa. Umuntu atama bene data narindire Imana izomushibura. Ntugumurementanya. Ntugumuvuga abandi nabi. Ntugume wiba. Ntugumusambana. Ntugumutukana. Imana irakubona izogushibura. Arababara. Yes, arababara.
azowuturira. Mu kugosora gutya bagira ku rutaro, bakagosora bakagira gutya. Hanyuma rero umuguruka ugaca usimbira hariya hasi, ingano zikaguma zikubita ku rutaro, ba 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 ba, umuguruka ukavamwo, hanyuma hagasigaramwo ibikumbi. Hanyuma rero agaheza agakebanya, Yesu adufashe, agakebanya ibikumba, agatahariya, hagasigara ingano rero ashashira mu kigega, ashashira hariya mu kigega. Hanyuma rero amaze gushira hariya mu kigega ingano, akarenza ku ibindi vy'imbugwa, nimba ari ubushaza, nimba ari ibigori, nimba ari ibiharagi, akagenda akarundayo. Hanyuma rero agahoma neza, akarindira rero kwa kwezi kw'inzara, kwa kwezi ko kwandabigirante, kwa kwezi kwandabagirante kumwe kwisuma. Hanyuma rero akagenda akihangana. Haraho umugore rero vyamwanka mu nda, akakira umugano usongoye, akagenda agatobora hariya munsi, udutete tugakoroka, agateka kugira ngo abana ntibamupfane. Umugabo yamubaza ati yo nahima, mbega ubu bushaza wabukuye hehe? Canke izi ngano aka gatsima turiye kavuye hehe? Agashama umugore ntaburinjaza umugabo, yo habanza ugenda kubarira wawuhimvye. Yesu nadufashe. Hanyuma rero akazohenga rero ca gihe c'imbuto, ca gihe c'irima, agacagenda agakurayo imbuto bakaza gutera, agakurayo ibindi bakaza gutera. Yarimbuye bene data, Yesu ariko yimburira mu kigega. Bene data, urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe. Azokubura imbuga yiwe ni twebwe, y'imitima yacu n'imbuga yiwe. Yimburira ingano ziwe mu kigega, umuguruka nawe azowuturira. Mbega ninda ari mu muguruka, eka ntimunyemerere, ntawoza mu muguruka, biragahera. Mbega ninda ari mu bikumbi, biragahera, ntawoza mu bikumbi, biragahera. Mbega ninda ari ingano, ninda agomba kuba ingano, korora turabo, manure, Imana nibahezagire. Muraryoheye ko mugomba kuba ingano. Ya bene data, yamara rero hariho kampongwa, hariho ubukoko bw'imungu bubunga ingano, buraza bukegera, bukagomba kubunga, bukagomba kuborongosora, bukagomba gukorongosora, bukagomba kugira ngo burye. Bene data, hari aho bwoba bwaregereye. Yesu agomba ngo wihane, hanyuma rero uza gukomeze. Niwama Yosu ngo nkwerekesha kandi kantu soma njengezaho, soma hajya ku 9 sha, Luka ku 9 13 ku 9, 13 ku 9 Luka sha, soma 13 ku 9 njangeza ngaho. Tusome tumabwize ko banditswe na Luka 13 ku murongo w'9. Hanyuma niwama insukoni bizoba ari vyiza. Hanyuma niwama isukoni bizoba ari vyiza. Ariko nutama uzowuca. Subiramwo ako karongoso. Hanyuma niwama insukoni bizoba ari vyiza. Gezaho. Hanyuma niwama isukoni bizoba ari vyiza. Mbere ari vyiza cyane. Hanyuma niwama isukoni bizoba ari vyiza. Bene data, bene mama bakunzi banze muri Kristo, mwame cyane, mwame vyiza. Twame dukora ivyiza, ntiducobogore kandi ntiducika intege, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Abumvisha ijambo ry'Imana bakaryakira, Imana ibahezagire. Ndaguhamagaye, haguruka
wewe ufise icyo ubwira imana kumbure hari igihe cyashika ntiwamye haguruka uhagarara aho uri yesu ni muzima haguruka uhagarara aho uri nimba uri hariya hejuru kuri bari uko banyumvise haguruka uhagarara aho uri nimba uri ngaha munsi haguruka uhagarara aho uri yesu agomba ko wama ariko araza ararondera ngaho haguruka muko wari wahagurutse none bagomba bakubuze ntibakubuze haguruka mukobwa wa yesu mugeni wa yesu Hallelujah. 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 Twebwe turi umugeni wa Yesu, turi umugeni wa Yesu. Imbarara mwene data baragutanze, abavuga butumwa, abadiyakoni nimuhaguruke, haguruke mubabaze, ntimujoregwe, haguruke mubabaze. Haguruka mubabaze abaje kuri Yesu, mubasengere mubabaze, mw'izina rya Yesu. Haguruka mubabaze, nimuze. Mugeni wa Yesu wihangane, mu byo ukora byose wihangane, uze wame wibuka. Yesu arakoze, Yesu araguhamagaye, Yesu arakugomba, Yesu arakurondera, Yesu arakurondera, Yesu avuga ngo ngwino rero tugusengera Imana. Ingo tugusengera Imana, kaze tugusengera Imana, kaze tugusengera Imana. Abandi nimupfukamaho hasi, bereka aho bapfukama ntuze. Uyu mugabo ahagaze yitwa nde? Eme, bereka aho bapfukama eme. Bereka aho bapfukama ngaha baseka munsi y'umusaraba. Bereka aho bapfukama eme. Babwire ati nimuze. Babwire ati nimunyaruke. Tinyaruka babwire eme tinyaruka. Babwire uti nyaruka. Babwire eme uti nyaruka. Eme babwire tinyaruka eme uti nimuze. Hallelujah. Babwire eme uti nyaruka. Utireka kuza muracanda basha nyaruke. Uti nyaruka arakugirira imbabazi n'ubuntu. Babwire eme uti nyaruka. Utereka aho mupfukama harashasha ibirago. Babwire uti harashasha ibirago eme. Yesu adufashe. Oh monse mupfukame. Ingo babwire eme. Babwire wari kwaraza tingo aterega wacerewe babwire eme. Babwire eme ti nyaruka. Kandi ngira mpezereye. Nyaruke uti nyaruka. Uti nyaruka. Huriya nawe agomba gusohoka. Kabasohoka ntitubakaze. Ewe mukobwa araho. Wewe tubebe babe mukuza nawe ube mugusohoka. Ewe Suzana we. Ingo nyaruka. Babwire eme babwire. Bwira nuri yari karaza ngomba uwuza rero singomba usohoka. Bwira nuri yari karaza eme tinyaruka titambuka neza. Mugabo kaba wibungenza uratambuka gake. Ariko kabutibungenza uranyaruka. Nyaruka muko. Nyaruka tugusenga Imana. Nyaruka. Tubasengera Imana. Tugomba rero tubasengera Imana. Tubasengera Imana kugira ngo Imana ibagirire imbabazi. Imana ibagirire ikigongwe. Imana ibababarire. Imana ibabarire ingo Paul. Ingo basengere Paul. Ingo basengera Imana ibababarire. Ubasengera Imana ibagirire ikigongwe. Izana amaraso yayo. Mana data wa twese vyagiye hahera mu bwami bwo mwijuru. Turagushimiye iki gitondo cy'uno munsi. Turagushimiye Mana ko wavuganye n'umukozi wawe. Turagushimiye mpemu wawe yera wenyene ishengero. Turagushimiye ko mwami Mana n'ubu ucingingira umugeni wawe kwama no gutandukana n'ibibi byose. Turagushimiye mwami ijambo wavuganye nawe mwijoro none urabura rishikije mpemu wawe yera
mana aramushoboje nta na kimwe cyasigaye mu izina rya Yesu Kristo mwami nta na kimwe cyasigaye ushikije byose ibyo wamutumye arabivuze none ishengero raje imbere yawe rimaze kwirabira mu ijambo ryawe risanze mwami ryarakebeje basanze ritacama imbuto risanze ritacama imbuto risanze ritacama imbuto risanze ritacama imbuto none riraciye bugufi imbere yawe mana riraciye bugufi imbere y'inyundo zawe rirasabye imbabazi ririhanye umuntu wese mana mu majajwa yiwe icyamutandukanije nawe umuntu wese mana uko yatandukanye n'Imana umuntu wese mana icyamukuye imbere y'inyonga zawe mwami mana arihanye aratuye mwami Yesu Kristo umugirire imbabazi umuharire umwoze umwezesha amaraso ya maraso yawe mana ya maraso yawe mwami ya maraso yoza icyaha ya maraso yawe mwami ya maraso yoza icyaha n'igisa nacyo mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ubuhagire rwose ubeze ubatunganye wongera ubemere wongera ubemere mana wongera ubemere wumva ugusenga kwabo wumva ukwinginga kwabo mana wongere wumva ugusenga kwabo wongere wumva ukwinginga kwabo mwami nibafukama baguhamagara ubumva uri mu ijuru guhera isaha nyene mana guhera isaha ijwi ry'abagiriza urihagarike ijwi ry'abagiriza urihagarike mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza hura n'umuntu wese akwambambira aguhamagaye muri iyi saha n'uyu mwanya kubw'ijambo ryawe mwungere wanje mwiza wewe uri Imana mana turagushima kuco gome turagushima kucinginga ishengero turagushima mana kubwira umugeni kwezwa no gutegura rwose ubugingo bwiwe kugira ngo mwami Imana nzi muri mwijuru niwaza aze yumva inzamba hanyuma gusanganire uzubane nawe mu bwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye amen. Haleluya. Muhaguruke namwe muri hariya mwicare Imana irabagiriye imbabazi yamara rero mukaza kubonana n'abavuga butumwa murabana abakozi b'Imana bari hano abavuga butumwa bari hano abadiyakoni bari hano hanyuma rero mukaza mukabonana nabo mukatura ibyaha mukatura ibyo mwakoze musubire rero hariya Imana ibagirira ikigongwe genda Imana irabagiriye ikigongwe ariko muze kuza kwatura mukabonana n'abakozi b'Imana abadiyakoni bari hano hajya tugire dutahe mugaca muza mukabonana erega nta kindi babereyeho abavuga butumwa bari hano mukaza mukatura ukagaruka utiyamara hari ico naringiye ntavutse ukakivuga ukacatura mw'izina rya Yesu tugomba dusengera abantu bagwaye abagwaye Imana bagirire neza duhamagarire uyu mudiyakoni Natanayeli ashike hano asengera abantu bagwaye Natanayeli ashike hano basengera abagwaye Natanayeli ubasengere kugira ngo Imana ibakize ubwira Imana yururutsa amaraso Mana data bujuri mu ijuru turagukengurukiye kuri uyu mwanya mwiza uyu mwanya mwiza wateguriye ubwoko bwawe Mana kugira ngo wongere utugaburire ijambo ryawe none abana bawe bamaze guhaza ijambo ryawe mwami wabagiriye neza Mana wabahariye hanyuma y'ivyo Mwana ishengero ryawe umwanya tukiri mu mubiri haraturemererwa n'ingwara abafise cyo bakwereka mwami ibijanye n'ingwara cyangwa ibindi bibazo bitandukanye Mana turaguhaye kaze nk'Imana wongere kandi kuba hano hantu umuma wese Mana yahagurutse afise ukwizera kandi arakwizeye Mana
kuko ukiza ari ukwawe. Ongera ubagirire neza Mana, uhereye mu mano ufise ibibazo bitandukanye by'ingwara, ari mu mitsi, ari mu magufa, ari mu nda, ari mu mutwe, mu izina rya Yesu turimbuje ububasha bw'ingwara kugira ngo bwawe Mana bagere kumva Mana batoye imitende, bagere bumva kubakize kuko gukiza ni ukwawe. Urakoze Mana kugukiza udakoresheje umuti, ukukiza kubivanye no kwizera k'umwana w'umuntu. Uragira umuma wese neza Mana, nitwibagire abasigaye muhira, abagwariye mu bitaro n'abanyene Mana turabakweretse kugira ngo nawe ushishikare ubakiza. Ukuboko kwawe ni kurekure kubashike ko mwabuze wabukoze. Turagukengurira kukiza ari ukwawe, turakugira ko ari ko gukora kandi wakoze kuva kera n'ubu ukikora kandi uzoshishikara ukora. Uko niko dusabye Mwami muri rya zina ryongera Yesu Kristo. Amina. Hallelujah. Amina. Amen. 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 Tugorore ukuboko Imana yacu dushima Imana. Hallelujah. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Ni nziza cha. Oh Imana irakiza. Oh Imana irakiza. Imana ni nziza. Ni nziza. Amen.